inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana bane nawe nshuti nawe mugenzi wumviriza kino kiganiro. Assalamu alaikum. Shalom. Turanezerewe kongera kuronka karyo ko kugushikiriza kino kiganiro inzira yo gutungana. Uri kumwe na Pastor Jean Baptiste Nzeyimana. Mu kiganiro giheruka twarize ku nkuru ya Salomo mwene Dawidi. Twarumvise ukuntu Imana yahaye Salomo ubwenge no kurobanura. Mu gihe cya Salomo, Yerusalemu cyari gisagara ca mbere ciza mw'isi yose. Ariko mu bintu byose Salomo yubatse Yerusalemu nta na kimwe cyarushije ubwiza urusengero rwaho. Urusengero rumaze guhera kubakwa, abaherezi bahaherereje ibimazi ibihumbi n'ibihumbi vy'intama n'inka kugira ngo bibe ikimenyetso ca Mesiya yategerezwa kuzoza agasesa amaraso yiwe y'igiciro kinini kubw'abanyabyaha. Bamaze guhereza ivyo bimazi bakavyosa ku gicaniro cyo mu rusengero, abaherezi baciye bajana ya sandugu y'isezerano ahera cane h'urusengero. Kurya nyene ubwiza bw'Imana bwari bwuzuye mw'ihema ry'ibonaniro ryakozwe na Mose n'Abisirayeli mu bugaragwa, niko bwaciye bwuzura hera cyane h'urusengero rwubatswe na Salomo. Ku vyerekeye ubuzima bwa Salomo bwo mu nyuma, ivyanditswe vyeranda bitubwira yuko imyaka ya nyuma y'ubwami bwiwe yari itandukanye n'iya mbere. Turasoma mu gitabo c'Abami ca mbere igice c'11 ukuntu ijambo ryera ry'Imana ridahisha ibyaha by'abahanuzi. Havuga ngo, kandi umwami Salomo yagomwa abanyamahangakazi benshi, kuko amaze gusaza abagore biwe baciye bakwegera umutima wiwe ku zindi mana, nuko umutima wiwe ntiwaba ugitunganira uhoraho Imana yiwe nk'uwase Dawidi. Mu gitabo cya mbere cy'Abami ikigabane n'11 umurongo wa mbere n'umurongo wa 4. Salomo icyo gihe acatangura kubaka ku misozi mu buseruko bwa Yerusalemu ahantu ho guherereza ibimazi no kosa imibapfu ku bw'imana z'abagore biwe bose. Imana ishavurira Salomo kuko yari amaze guha umugongo ijambo ry'Imana nzima kandi y'ukuri. Mu gice cy'igitabo cya mbere cy'Abami ku kigabane c'11 uhereye ku murongo wa 11 kugera ku murongo wa 13 haravuga ngo, nico cyatumye uhoraho abarira Salomo ati, ko wakoze ivyo ntiwitondere isezerano ryanjye n'amabwirizwa yanjye nakugeze, sinzogenda ntagushikuye ubwami nkabuha umusavyi wawe. Mugabo sinzobikora ku ngoma yawe ku bwa Dawidi, ariko nzobushikura umwana wawe. Nawe nyene sinzomushikura ubwami bwose, ariko nzomusigariza umuryango umwe ku bwa Dawidi umusavyi wanje no ku bwa Yerusalemu natoranije. Ijambo ry'Imana riratubwira yuko Salomo amaze gupfa habaye intambara n'imigumuko mw'ihanga rya Isirayeli. Ya miryango 12 yava ku bana ba Yakobo yicamwo kubiri, yacitse amahanga abiri, Yuda na Isirayeli. Imiryango 10 y'Abisirayeli yava mu buraruko ijya hamwe bagira ubwami bwa Isirayeli. Umuryango wa Yuda nawo ujya hamwe n'igice cy'umuryango wa Benyamini bagira ubwami bw'Iyudaya. Mu bumanuko, Yuda niwo muryango wavamwo umwami Dawidi, kandi mu ruvyaro rwabo niho Imana yasezeranye kwizokura Mesiya izorungika mw'isi. Ayo mahanga abiri yatwawe n'abami benshi. Muri abo bami ba Isirayeli bose hari umwe yabaye mubi kurusha abandi, uwo nawe yari Ahabu. Yabaye umwami agira 8 uhereye kuri Salomo. Mu gitabo cya mbere cy'Abami kigabane cya 16 umurongo wa 30 havuga ngo, kandi Ahabu uwo mwene Omuri akora ivy'uhoraho abona ko ari bibi kurusha abamwitangiye imbere bose. Vyongeye yarongoye Yezebeli umugore w'umubisha, yashiburiye kure ijambo ry'Imana. Kandi Ahabu yubakiye mu bw'Isirayeli ikigirwamana Bayali
cari icy'amahanga y'iruhande ya Isirayeli yabona ko ari Imana. Ahabu yababaje Imana cyane mu gutuma Abisirayeli bakurikira idini y'imburakimazi hamwe n'abahanuzi bayo b'ibinyoma. Ariko muri icyo gihe hari umuntu w'Imana mu bw'Isirayeli yagendanye n'Imana, izina ryiwe ni Eliya. Umunsi umwe Imana ituma Eliya ku mwami Ahabu. Ivyo turabisoma mu gitabo cya mbere cy'Abami ikigabane cya 17 ku murongo wa mbere. Havuga ngo bukeye Eliya w'itishubi umwe mu bagerereye i Gileyadi aragenda barira Ahabu ati, ndahiye uguhoraho kuhoraho Imana y'Abisirayeli ari wenyene nsabye yuko atakime kizotonda canke imvura ngo ikoroke muri iyi myaka 3 jewe mbivuze. Haciye hahera imyaka 3 n'igice atamvura iguye muri Isirayeli, ikigoyi gica kiba umurengera mu gihugu cyose. Mu kigabane cya 18 ivyanditswe vyeranda bivuga ngo ijambo ry'uhoraho riza kuri Eliya hari mu mwaka ugira 3 inzara iteye, ritigenda wiyereke Ahabu nanje nzorekurira imvura ku isi. Nuko Eliya aragenda ngo aje kwiyereka Ahabu. Icyo gihe kigoyi cyari cyinshi cyane i Samariya. Maze Ahabu abonye Eliya aramubarira ati, mbega niwe wenyene n'ukuntu wateje amagorwa Abisirayeli? Nawe aramwishyura ateka si jewe nayateje, ariko ni wewe n'inzu ya so mwayateje, kuko mwaretse ivyagezwe vy'uhoraho mugakurikira za Bayali. Nuko rero numpamagarize Abisirayeli bose bakoranire ku musozi Karumeli, bo n'abakamenyi ba Bayali uko ari 450 n'abakamenyi ba Ashera barira ku meza ya Yezebeli uko ari 400. Maze Ahabu atuma guhamagaza Abisirayeli bose bo n'abakamenyi abakoraniriza ku musozi Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose arababarira ati, muzogeza ryari kuba abanyamujirya nino? Asanga uhoraho ari we Mana nimumukurikire, naho nyene niyababayari ari we Mana abe ariyo mukurikira. Abantu ntibamwishyura ijambo na rimwe. Maze Eliya arongera abarira abantu ati, ni jewe jenyene nsigaye mu bavugishwa n'uhoraho, ariko bakamenyi ba Bayali na 450. Nuko nibaduhe amamasa 2 baheze bihitiremwo iyo bagomba, bayibage bayijanjagure mu bikenye vyayo, babigereke ku nkwi, ariko boye gushyiramo umuriro. Nanje ndabaga iya kabiri ndayigereke ku nkwi nyene, sinshireko umuriro. Muheze mutakambire izina ry'Imana yanyu, nanje ndatakambira izina ry'uhoraho. Maze Imana iza kwishyurisha kurekura umuriro iza kuba ariyo Mana. Abantu bose baravuga bati, iyo nama niyo. Maze Eliya abarira abo bakamenyi ba Bayali ati, nimuhitemwo imasa mugomba, muba rimwe mubanza kubaga, kuko muri benshi muheze mutakambira izina ry'Imana yanyu, ariko ntimushire ku muriro. Nuko babira imasa barayibaga, maze batakambira izina rya Bayali uhereye mu gitondo ugashyitsa mu mashoka, bavuga bati, ewe Bayali nutwumve. Ariko ntihagira ijwi ryumvikana canke ikibishyura namba. Basimbagirika bicumbagiza hirya no hino y'igicaniro bagize. Hageze mu mashoka Eliya arabashinyagurira ati, nimushyire ijwi hejuru, erega n'Imana kumbure yahubiye ku bindi, canke hari biyifatiriye, canke yamaze urubanza, canke kumbure irasinziriye mukwiye kuyikangura. Nuko barashimika bashyira amajwi hejuru, bikebagurisha intambi n'amacumu nk'uko umugenzo wabo wari uri. Amaraso aravirirana. Maze igihe cy'amashoka kirenze batangura kuvovota gushyitsa igihe kigeze cyo gutanga ikimazi cyane kera, ariko ntihagira ijwi ribitaba. Maze Eliya abarira abantu bose ati, nimwigire hino. Nuko abantu bose baramwegera. Asanasana igicaniro cy'uhoraho cyari cyarahomvutse, araheza yabira amabuye 12 nk'uko igitigiri cy'imiryango ya bene Yakobo kingana, ari wenyene ijambo ry'uhoraho ryajeko riti, Isirayeli niryo ribaye izina ryawe. Nuko ayo mabuye Eliya ayubakisha icyo gicaniro mu izina ry'uhoraho. Araheza yimba umuvu ukikuje icyo gicaniro, uburebure bwacyo bw'amajyepfo bwo kuzuzwa n'ingero 2 z'imbuto. Araheza akomanya inkwi, abaga ya masa ayijanjagura mu bikenye vyayo, abigereka
atereka kuri izo nkwi, arababarira ati nimwuzuze imibindi ine amazi, muyasuke ku kimazi cyo koswa no ku nkwi. Barabigira. Arababarira ati nimusubire ubugira kabiri, barasubira. Arongera ati nimusubire n'ubugira gatatu, bagira kuno nyene. Amazi arasendera, atembera hirya no hino y'igicaniro, yuzuza n'uwo muvo amazi. Maze igihe cyo gutanga ikimazi cya Nikera kigeze, uwo muvugishwa n'Imana Eliya yigira hafi, aravuga atewe Uhoraho, Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wewe Mana mu Bisirayeli, nanje ko ndi umusavyi wawe, kandi ko nkoze ibi byose kubw'ijambo ryawe. Unyumvire se ewe Uhoraho, unyumvire kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wewe Mana, ewe Uhoraho, kandi ko ari wewe ugarukana imitima yabo. Maze umuriro w'Uhoraho ucuratibuka, uturira ikimazi cyo koswa na za nkwi na ya mabuye n'umukungugu urigata na ya mazi yari mu muvo. Maze abantu bose babibonye barunama bashika hasi, baravuga bati Uhoraho niwe Mana, Uhoraho niwe Mana. Maze Eliya ababarira ati nimufate abo bakamenyi ba Bayali, ntihagire uwucika n'umwe. Barabafata, maze Eliya abamanukana ku mugezi Kishoni abicirayo. Maze Eliya abarira Ahabu ati genda uduge ufungure wuhire, kuko numva akariri k'imvura nyinshi. Nuko Ahabu araduga aja gufungura. Eliya nawe araduga aja ku mpinga y'uwo musozi Karumeli, arunama ashika hasi, acurika umutwe mu maguru. Nuko hashize akanya gatoya, ijuru ryubikiza ibicu, umuyaga urakubeba, hagwa imvura y'isegenya. Imbere yuko Eliya ahinyuza babahanuzi b'ibinyoma, yabanje kubwira abantu ati muzogeza ryari kuba abanyamujijya nino? Asanga Uhoraho ari we Mana, nimumukurikire, ariko asanga Abayali ari we Mana, nimumukurikire. Abisirayeli babonye ukuntu Uhoraho yishyuye isengesho rya Eliya, igatuma umuriro ukoro kuva mu ijuru ugakorokera ku gicaniro ciwe, bose baciye bakubita ibipfukamiro hasi, barasemerera bati Uhoraho niwe Mana, Uhoraho niwe Mana. Kubera iki Imana yishyuye ugusenga kwa Eliya? Kuko Eliya yakunda Uhoraho, Imana akayizera, akizera ijambo ryayo. Kubera iki Imana yanse ugusenga kw'abahanuzi ba Bayali? Kuko batasenga Imana y'ukuri, imwe yishyurira Aburahamu, Isaka n'ihanga rya Isirayeli. Abahanuzi ba Bayali ntibakurikira ijambo ry'Imana, ahubwo bakurikira imigenzo y'ibigirwamana vyabo. Bari bafise umwete mwinshi wo gukurikiza imigenzo yabo, ariko ntibakorera Imana y'ukuri. Ico gihe rero umuhanuzi Eliya acabwira Abisirayeli ngo bahitemwo kimwe muri bibiri: Uhoraho Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, canke ivyizegwa vya Bayali atakirimo, ukuri canke ikinyoma, inzira yo gutungana canke inzira y'ubugarariji. Mbega wewe wo kwishura iki kibazo ca Eliya ahagira ati muzogeza ryari kuba banyamujijya nino? Uzogeza ryari gufatanya ijambo ry'ukuri ry'Imana n'imigenzo yashinzwe n'abantu itagira akamaro? Ivyanditswe vyeranda biravuga ngo ntawe ukorera abami babiri, kuko yokwanka umwe agakunda uwundi, canke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi. Ntimushobora gukorera Imana n'itunga. Mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ikigabane cya 6 umurongo wa 24, ntushobora gufatanya gukorera Uhoraho Imana no gukorera idini itagira akamaro. Wakoze kumviriza kino kiganiro. Ubutaha tuzorabira hamwe inkuru y'umugabo yamaze iminsi 3 mu nda y'urufi. Imana iguhezagire kandi ukomeze kurimbura iri jambo Eliya yabwiye Abisirayeli mu gitabo cya mbere cy'Abami ku kigabane cyaho cya 18 umurongo wa 21, havuga ngo muzogeza ryari kuba banyamuja irya nino? Asanga Uhoraho ari we Mana, mumukurikire. Muhejeje kumviriza ikiganiro Inzira yo Gutungana. Ufise ikibazo canke ico wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57. Iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 amajana 24 197.
canke 69 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mw'irohero ya mbere ibara ryitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglikani rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité.